umutekano umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri numbonesha kure yacu kandi yanyu Muhuza TV. Uyu ni umwanya tugiye kubagezako amakuru y'ibiriko biravugwa bigezweko muri kano kanya ngaha mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuzogaruka niko ariko aravugwa mu gisata ca politike. Nawe kaze rero aho uherereye hose udukurikirana uherereye ngaha mu gihugu c'u Burundi, mu ntara ziri mu bumanuko, mu buraruko, mu buseruko, mu burengero, abadukurikirana barere mu bisagara bitandukanye bigize igihugu, abari mu karere ka Afrika y'ibiyaga binini ku mugabane wa Afrika ndetse n'abari mu makungu ya kure, mwese ndabaye kaze muri ano makuru. Ni amakuru tuzogaruka nini kubiriko biravugwa mu gisata ca politike ndetse n'ingene hari icuka kibi hagati y'umushikiranganje w'imigenderanire n'ayandi makungu Albert Shingiro ndetse na ambasaderi Willy Nyamitwe. Ni mu gihe hari agafoto kariko karavugisha abantu benshi ku mbuga ngurukana bumenyi. Iyo akaba ari ifoto y'umushikiranganje Albert Shingiro ndetse na ambasaderi Willy Nyamitwe yaraye iteramishije benshi ku rubuga rwa X canke se rwahoze rwitwa Twitter. Hari abayifashe nk'inkurikizi y'akajagari gaherutse kwibonekeza mu bijanye n'imigenderanire y'u Burundi n'amakungu, aho Albert Shingiro yaje mu Bubiligi kumvisha abagwizatunga ko boza mu Burundi, akabemeza ko ibintu vyahindutse mu gihugu. Mu gihe ako kanya nyene ambasaderi Willy Nyamitwe we yariko yibutsa ku mboga ziwe ibitutsi yahoze atuka mu Bubiligi akijejwe amakuru mu biro kwa perezida Nkurunziza. Muti ivyagenze bite? Reka navyo tubice irya nino. Bamwe bavyise akajagari muri diplomasi. Ambasaderi Ntahiraja yahamagariye abagwizatunga mu Bubiligi mu gihe Nyamitwe we yariko arabatuka. Ambasaderi Terence Ntahiraja aserukira Burundi i Buruseli mu Bubiligi, akarere ajejwe kakaba kagizwe n'Ububiligi, ubumwe bwa Buraya na Luxembourg. Muri kino gihe Terence Ntahiraja ariko akora ivyo ashoboye vyose ngo imigenderanire y'u Burundi n'igihugu c'Ububiligi isubire kuba myiza. Ni igikorwa ashizeko inguvu cane muri no minsi, ndetse kandi akaba gifatikanije n'umushikiranganje w'imigenderanire n'ayandi makungu Albert Shingiro. Ico gikorwa rero kidasanzwe akaba ari ukurondera ko abarwizatunga b'Ababiligi bo kwitaba inama y'abarwizatunga bashaka kuzana imitahe mu Burundi izobera i Bujumbura muri Kigarama uyu mwaka w'ibihumbi 2024. Muri iyo ntumbero rero ambasaderi Ntahiraja ndetse na ambasaderi Albert Shingiro bariko baragerageza gukomeza diaspora y'abarundi begere CNDD FDD ngo babafashe kwerekana ishusho nziza y'u Burundi n'ubutegetsi buri mu Burundi. Ni gutyo rero muri no minsi yakiremwe mu baserukira iyo diaspora nshasha. Mu minsi iheze akaba yari yakiriye Gabriel Rufyiri aherutse gutorwa mu baserukira iyo diaspora yegereye CNDD FDD naho we asanzwe mu Burundi. Muri no minsi rero ambasaderi Ntahiraje yaratumye ko amanama y'abagwizatunga b'Ababiligi anabahuza n'umushikiranganje Albert Shingiro ngo abumvishe ko bo kwitaba iyo nama y'i Bujumbura, aho bagerageza kubabwira ko umutekano ari wose ko bazoronka uburusho k'igihugu ubu ari amarame ya diaspora nayo igasasira. Nyamitwe ati mwangu abo n'abansi bacu. Ivyo rero akabe navyo vyateranije ambasaderi Willy Nyamitwe ndetse n'umushikiranganje w'imigenderanire n'ayandi makungu Albert Shingiro. Ambasaderi Willy Nyamitwe aserukira Burundi i Addis Abeba mu gihugu ca Ethiopia, akarere ajejwe kakaba kagizwe na Ethiopia, ubumwe bwa Afrika, Sudani y'ubumanuko, Chad, Djibouti, Eritrea ndetse na Israeli. Kuva mu butegetsi bwa perezida Nkurunziza, Nyamitwe azwi nk'umwe mu bagumyabanga bakoresha imvugo zikarishe z'urwanko ku batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa CNDD FDD be n'ibihugu yita ivy'abansi. Willy Nyamitwe kandi afatwa nk'umwe mu bari mwiragi rya Petero Nkurunziza. Nyamitwe ni nayo munywanyi wa CNDD FDD akurikirwa cyane ku mbuga ngurukana bumenyi, bigasigura ko ico yanditse kigira ijwi kurusha izindi nzego z'igihugu. Mu gihe rero ambasaderi Ntahiraja ariko arakovya ngo aronka abagwizatunga b'Ababiligi, Willy Nyamitwe we yafasha ako kanya nyene asubira kwibutsa ibiganiro yakoze atuka Ububiligi ku ntwaro ya Nkurunziza. Hatanguye gukwiragizwa agace k'ikiganiro Nyamitwe yakoreye muri Canada mu mwaka w'ibihumbi 2016. Muri ako gace nyene Willy Nyamitwe yemeza ko Godefroid Niyombare yahungiye mu Bubiligi akoresheje passport y'u Rwanda, akanavuga ko Ububiligi bwabuze uko bwifata inyuma yo kwakira Niyombare. Muri ako ka video Nyamitwe yagiriza Ububiligi ko bwama buri inyuma y'injyane mu Burundi, akanongera ko bwashaka kurungika ingabo mu Burundi buciye muri Maprobu. Ngo birazwi ko rero Nyamitwe ari umubeshi katwa. Muravye yemeza ivyo bintu wokwibaza ko afise ivyemezo.
ubu we nyene aremeza ko yari karabesha. General Niyombare ntiyigeze aja mu Bubiligi. Mu gihe kandi abantu bose bariko baribaza iyo video izananye mu gihe Burundi bukeneye Ububiligi, Nyamitwe yaciye yandika ku rubuga rwe rwa Twitter ko abakeneye kumviriza ikiganiro yakoreye muri Canada mu mwaka wa 2016 bogisanga ku rubuga rwe rwa YouTube. Atanga n'umurongo bogisangako, aho hari ku igenekerezo ya 11 Gitugutu uyu mwaka wa 2024. ni ukuvuga mu gihe nyene Albert Shingiro na Terence Ntahiraje bariko bararesha ababirigi ngo bazane amahera mu Burundi, bakabumvisha ko ibintu vyahindutse bitakimeze nko mu gihe ca Nkurunziza. Nyamitwe we yatumiye abamukurikira bose kumviriza ikiganiro yakoze atuka ababirigi ku ntwaro ya Nkurunziza. Ibi ni ibintu vyakozwe mu rwenge rwinshi cyane. Akavideo gatoye katazwi iyo kavuye, hanyuma Nyamitwe ku rubuga rwe yerekana ko uko abona Ububirigi, akabikora nk'uwishura abatazwi. Basohoye akavideo gatoye, ariko akabikora bizi neza ko abaja kumviriza ico kiganiro harimwo ababirigi bariko basabwa kuzana imitahe mu Burundi, baca bumva urwanko intwaro ya CNDD-FDD ifitiye ababirigi. Nyamitwe kandi abonye RPA imwerekanye ivyo ariko arakora nko kwica utwigoro twa Albert Shingiro na Terence Ntahiraja, yaciye yikora mu gahogo nkuko yama atuka umuyobozi wa RPA Bob Rugurika abona kurondera gukosora bukebuke ivyavuze. Aho hari ku igenekerezo ya 15 Gitugutu uyu mwaka wa 2024 yamara ikibico yari yamaze kugikora. Ukuri kwa Nyamitwe nta cyahindutse mu Burundi, niko biri Nyamitwe aboneka ko ariko aragwanya mu rwenge rwinshi ibikorwa vya Ambasaderi Ntahiraje mu Bubiligi. Ariko kandi icyo yakoze nuko kuri nta mpinduka ng'intwaro Perezida Evariste Ndayishimiye yazanye mu Burundi. Ivyumviro vy'urwanko vyaranze ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza nivyo bikiranga intwaro ya Ndayishimiye. Abarundi babandanya kwicwa no kunyuruzwa atacamira, ubutungane ntibukora, niko vyari bimeze kuri Nkurunziza. Indiri z'abarundi baracitwa abansi b'igihugu, abatari bake baracari impunzi zihigwa n'ubutegetsi bwa Ndayishimiye. Mu Burundi nta mwidegemvyo havugwa. Amatora y'umwaka wa 2025 arimirije, none n'umugambwe wari wabaye wa kabiri warasambuye kugira ngo bawubuze kuyitaba. Hari inkuru turiko tubatohoreza neza kubera abana n'ivya Agathon nayo tukaba tugira tuze kuyibashikiriza. Nkurunziza we basi yari yaretse Agathon aritoza, ariko nivyo bitoyi. Ndayishimiye ntavyo ashoboye. Guhamagara abarwizatunga ba Buraya bimaze iki upfunzwe muganga Christophe Sahabu, aho ibitaro Kira Hospital vyugururwa mu mwaka wa 2015. Perezida Nkurunziza we yari yashimagije Christophe Sahabu nk'umurundi w'akarorero mu kubona agira umutima wo kubaka ibitaro vy'akarorero mu karere, yongera akwega abagwizatunga bo mu Busuwisi bazana amafaranga atari make. Ariko abategetsi bamaze kubona ingene Kira Hospital iri kirahurumbirwa n'abagwayi bo mu karere, ikabona ingene bazana amadolari, indoto yabaye yo kunyaga ivyo bitaro. Umwe yashimagizwa amaze imyaka 2 n'igice mu munyororo, nta rubanza agira, nta nande kure kuja kwivuza. None ubu abandi bagwizatunga bagiye kuzana imitahe, kugira ivyabo nabo bizohave binyagwa gutyo nyene. Nta muntu ngo yipfuza kujana amatungo yo mu gihugu kitagira ubutungane. Igihe igihugu mukuru w'iperereza ategeka ubutungane, nta munyamahanga yo kwipfuza kugishiramwo amahera yo kubera atigera amenya ibizokurikira. Kandi nanone amakuru dufise akemeza ko n'abagwizatunga benshi b'abarundi bariko barajana amatungo yabo hanze kubera batabona iyo ino ntwaro iriko irabajana. Kubw'umutekano wabo rero ntitwavuga amazina y'abo barwizatunga bakomeye muri CNDD-FDD bariko barondera abafasha guhungisha ababona amatungo yabo. Bamwe bati none igihugu kitizewe n'abaco kigiye kwizerwa n'abanyamahanga. Nyamitwe ngo ntiyabeshe rwose, intwaro ntiyahindutse, iracarangwa n'urwanko, ikibi, guhonyora agateka kazina muntu, kunyaga, kwiba amatungo y'igihugu n'ayabandi, ububeshi butagira izina, igikenye no gutukana. Ni mu gihe benshi bavuga ko n'ubundi inyuma y'ivyagiye biratangazwa iba vyagezwe ko mu twigoro tw'abashikiranganje batandukanye, n'ubundi amajambo y'ibitutsi vyiwe
nk'uko bavuga ko kimwe mu byo ashoboye harimo no gutukana ngo n'ubundi nivyo akurikiza amajambo aba yipfuriza ineza igihugu, ahubwo abo bose bagira ico bashikirize akabita abansi b'igihugu. Uwo nta wundi ni ambasaderi w'Inyamitwe atariko ararabana ryiza muri no minsi n'umushikiranganje w'imigenderanire n'ayandi makungu Albert Shingiro. Ni mu gihe kandi hari inkuru twabagejeje ko aho ari foto aho twavugaga ku vyaranze ubutegetsi bwa Perezida Colonel Jean Baptiste Bagaza yari yatembagaje ubutegetsi bwa Lieutenant General Michel Micombero ku igenekerezo ya mbere kwezi kwa 11 mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo irindwi na gatandatu. Kuri ubu tugiye kubandanya tubageza ko twababwiye vyinshi kukungene yafashe ubutegetsi akaba yari yabufashe ku igenekerezo ya mbere mu nyonyi umwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo irindwi na gatandatu, aho mu gicuga abasirikare batari bake bashwaye igisagara ca Bujumbura barifatira ibibanza bihambaye bitari bike atarusorosose, aho bakaba bari bafashe ikibuga c'indege ca Bujumbura, ibaye inkuru y'igihugu, iradiyo y'igihugu ndetse n'ibindi bibanza bikomeye. Twavuze kandi ivyabaye ku igenekerezo y'icenda mu nyonyi wo mwaka aho Colonel Bagaza atashotse yemezwa nk'umukuru w'igihugu. Mu basirikare batembagaje Perezida Michel Micombero akaba hariko haravugwamwo abandi babiri bari bashashaye ikibanza c'umukuru w'igihugu aribo Lieutenant Colonel Edouard Nzambimana yari umushikiranganje wa leta ya nyuma ya Perezida Micombero be na Colonel Silver Nzohabonayo yararongoye ibatayo para. Twabwiye kandi ingene ibintu vyinshi ndetse n'amashirahamwe menshi ari ngaha mu gihugu c'u Burundi vyose vyubatswe na Perezida Bagaza, aho twovugamwo amahinguriro atandukanye nka yose arimwo Kotebu, Verudi, Cogeco, Sosumo n'ayandi atandukanye arimwo ndetse na Hotel Source de Nil, Hotel Novotel ndetse n'ibindi bibanza vyinshi bitandukanye. Hakazamwo ibitaro bikuru nka vyose mu gihugu, amashuri yisumbuye n'amatomato ndetse akanagura kaminuza y'u Burundi, akanazana ishiramwe rya mbere rijanye n'ivyo kunguruza abantu Otraco n'ibindi vyinshi cyane. Twababwiye kandi ko yatumye igihugu c'u Burundi kigira ijambo mu makungu. Perezida Bagaza mu makungu, Bagaza akaba yarazwi nk'umukuru w'igihugu yihagarara ko afata ijambo abandi bakumviriza, arwana iteka ry'ibihugu vya Afurika, akanashigikira imihari igwanira ubwigenge bw'ibihugu vyayo. Aho hakaba harajemwo nka SWAPO muri Zambia, ZANU-PF muri Zimbabwe, ORP muri Palestine ndetse n'ahandi. Uyu kandi akaba no mu bagabo batanguje ishirahamwe CPG ryarimwo igihugu c'u Rwanda, Uburundi, Republika Iharanira Rusange ya Kongo yarirongowe na Mobutu Sese Seko. Kandi nanone mu vya politiki Bagaza yarakomeje rwose umugambwe Rudende Uprona, kuko n'ubundi binavuga ko muri iyo myaka ivyafatwa nk'intambwe zikomeza demokarasi, kuko ari we yabaye umukuru wa mbere w'igihugu atorwa akongezwa ikiringo. Biragoye rwose gutahura ingene Perezida Bagaza yakoze ivyo bintu vyose mu myaka 10 gusa. Icambere cyamufashe ngo nuko yamenye gutora abahanuzi bakiri bato kandi b'incabwenge cyane. Numagize leta ntiyatinya kugena abakiri bato mu gihe azi neza ko babishoboye. Umunsi Perezida Bagaza ashingurwa mu mwaka w'ibihumbi 2016, umukuru yashinze ntahe ingene Bagaza yashitse akura abastaneri batize acera kuri uwo mukuru we nyene. Perezida Bagaza yarakuye mu mabanga kandi abatamba benshi bari bakomeye ku ntwaro z'imbere yiwe. Benshi bakavuga ko ibi yabikoze mu rwenge rwinshi cyane, ndetse no kwakura muri ayo mabanga yashize imbere urwaruka rwaba ruriko rusohoka za kaminuza. Ni nkuko kandi yarungitse abasore n'inkumi benshi cyane mu makaminuza yo hanze, bajeje agaca abatahana kabahubuzi. Abo bakuranye bose bakavuga ko Perezida Bagaza we nyene yari incabwenge yakunda guharira ku vyiyumviro. Bamwe bati rero nta nyambo ibura gahonzi. Naho Perezida Bagaza yakoze vyinshi bikomeye na cyane cyane mu vy'ubutunzi, hari ibibazo vyamugoye cyane. Ikibazo kiboneka ko camunaniye rwose nico kunywanisha abarundi. Perezida Bagaza yafata ko abarundi baronse ivyo bakora batazoronka umwanya wo kwiyumvira amacakubiri y'amoko. Yasize abarundi ku kivu, aca yibwira ngo indyane za kahise ziraheze. We yafata ko iterambere ari wo muti w'ibibazo vyose. Mu gihe ciwe carazira kuvuga amoko mu Burundi, abahutu, abatutsi, abatwa, abanyagihugu bose bari bitwa abarundi. Imyaka 11 y'ubutegetsi bwa Perezida Bagaza nico gihe kirekire Burundi bwanayemo butavugwamwo intambara, ubwicanyi, inyuzwa ry'abantu, yabaye intwaro y'amahoro.
ariko muri ico gihe nyene hari abarundi batari bake bari bagorewe mu makambi y'impunzi muri Tanzania, mu Rwanda no muri Zaire. Agifata ubutegetsi, Perezida Bagaza yaremeje ko Burundi bufise ikibazo hagati y'abahutu n'abatutsi, ariko nta ngingo iboneka yashoboye gufata yo guheza izo ndyane. Leta ziwe zabamwo abashikiranganje b'abahutu bari munsi ya batanu, kandi ukabasanga mu bushikiranganje budafatwa ko buhambaye cane. Mu ntwaro yiwe, Perezida Bagaza ntiyigeze asubira kwemera ko hariho amoko mu Burundi. Yavuga ko twese turi abarundi gusa, mbere abazanye ivy'amoko bakabihanirwa. Ariko mu nyuma yaravuye ku butegetsi, yahavuye abona ko yari yaribeshe, ku buryo yavuga ko hakwiriye kubaho ukwemanga ubutandukane bw'amoko abiri, bamwe bose bakitorera ababaserukira, maze abaserukira amoko bagahora mu nzego z'igihugu, ico yise deux peuples une nation. Yabona ko iyo nzira ariyo hagarika ubwicanyi n'agacinyizo hagati y'abahutu n'abatutsi. Mu gihe c'intwaro ya Perezida Bagaza haravutse imyari ikomeye yo guhabuza ubwoko bw'abahutu nka paripehutu, ariko leta yiwe ntiyemera guhura nayo. Mu nama y'Ubufaransa na Afurika yabereye i Kigali mu Rwanda mu mwaka w'1979, Perezida Bagaza yarashavuye rwose abo nyandiko zakwiragijwe na paripehutu. Ico gihe yamaze mu nama akanya gato cyane, aca arahaguruka aja ku kibuga c'indege Yurindega aritahira. Yahavuye arungika intumwa i Kigali zibwira Perezida Juvenal Habyarimana ko atirukanye abatwara paripehutu nawe azoca ashigikira imigwi y'impunzi itera u Rwanda. Ni gutyo rero paripehutu yaciye yimukira mu gihugu ca Tanzania. Uretse kandi ikibazo c'amacakubiri y'amoko, amacakubiri afatiye ku ntara nayo nyene yarabandanije kuvugwa mu ntwaro ya Repubulika ya kabiri. Hanavuzwe cane kandi amacakubiri afatiye ku miryango. Mu vya politike nyene, Perezida Bagaza yaragize ikibazo co gusangira ubutegetsi n'abandi. Jean Baptiste Bagaza ntiyemera ivyiyumviro bitandukanye n'ivyo, kandi ntiyashaka undi avugwa mu gihugu kiretse we. Mu mwaka w'1978 yatanguye kwikurako abo basangiye gufata ubutegetsi. Ikibanza c'umushikiranganje wa mbere Lieutenant Colonel Edouard Nzambimana carafuswe. Buhoro buhoro amuhaririza bose batera bigizwa kure y'ubutegetsi. Bamwe baranafunzwe. Muri iyo myaka nyene, Perezida Bagaza yarafuse ivyo guhimbaza itariki Rwagasore yapfiriyeko. Igenekerezo 13 Gitugutu arahindura izina ry'umuhari JRR awita UGRB, izina rya Rwagasore ritera rita agaciro. Urwego rw'igendereza narwo rwarakomejwe cyane mu gihugu ku buryo atawari akiryogora. Mbanga amatwi bari bageze ku rwego rwo kurara barumviriza ivyo abantu baraganira mu ngo zabo. Abarundi bari bacunzwe bidasanzwe. Muri kwa kwanka ko habaho mu gihugu ubutegetsi atagaba, Perezida Bagaza yahavuye atandukira kugwana na Eklezia Gatolika. Arukana abapatiri n'ababikira b'abazungu, arugara amasengero, arafunga abapatiri, ashira mu minwe ya leta amaseminari mato n'amashure yegukira Eklezia. Inyifato rero niyo yamuteranije bikomeye n'ibihugu vya Buraya n'Uburengero be na za Amerika, niyo kandi yarabaye intango y'umugambi wo kumutembagaza. Ivyo yagereje Perezida Micombero vyo kwigugira ku butegetsi bwose ngo nivyo vyahavuye bimushikira nawe. Nako kandi mu mpera za Myandagaro umwaka w'1987, Perezida Bagaza yafashe urugendo rurerure. Yaciye mu Bubiligi akoresha inama y'abaserukira Uburundi mu bihugu vyose vya Buraya, hanyuma abandanya i Quebec muri Canada mu nama y'abakuru b'ibihugu bivuga igifaransa. Yari inama ihambaye, ngo vyari bigoye rero ko asiba, ariko yaracugwa ko hashobora kuba ingorane atari mu gihugu. Ubufaransa bwari bwashimitse rwose ko atosiba iyo nama. Kugenekerezo rero ya gatatu ukwezi kw'icenda umwaka w'1987, abasuda bato bato baragumutse mu makamba atari make, bacakira intwazangabo zose baja kuzipfungira muri Messe des Officiers Bujumbura. Mu nyuma b'abasuda batoye nibo nyene bagarutse basoma amazina y'intwazangabo bakeneye ko zikorana zigatora umukuru w'igihugu mushasha. N'itembagazwa ry'ubutegetsi ryakozwe mu rwenge rwinshi. Abariteguye wome ngo sibo barikoze, ahubwo wame ngo babitegetswe n'abasuda batoye. Ni gutyo rero ku murango w'igenekerezo ya gatatu Nyakanga umwaka w'1987, iradiyo y'igihugu mu ijwi rikomeye rya Major Michel Bibarurwa yatangaje ko Colonel Jean Baptiste Bagaza ahagaritswe amabanga yose yo kurongora igihugu, umugambwe UPRONA n'igisirikare. Iyo tangazo kandi ryahagaritse ibwirizwa shingiro. Leta y'u Burundi ryongera ritangaza umuzo w'inama ngarukiragihugu irongowe na Major Pierre Buyoya.
nuko ubutegetsi bwari bumaze imyaka 11 rwose buba burarangiye. Ngo rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyonda kugira ngo tucikanwe nadushikiriza usangize no makuru bagenza aho bari hose kugira ngo baje baraba mu bambere bashikirwa nabiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi hanze y'imbizi igihugu cy'u Burundi ndetse no makungu ya kure. N'umuhuza TV Imana bahezagire ibikorwa byanyu vya misi yose muriko murakora.